n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV. Uyu ni mwatugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, ayo akaza kuba ari amakuru arabana n'ayavugwa mu gisata c'ubutunzi. Murano makuru tugiye kugaruka ku ngingo yafashwe mu nama shikiranganje yakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene Cibero Varisito Ndayishimiye kubirabana n'ibisigarira vy'isoko nkuru ya Bujumbura ndetse n'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura aho bagiye kubakwa inzu idasanzwe. Ibisigarira vy'isoko nkuru ya Bujumbura nkuko tuza kubageza ko makuru yacu arambuye bigiye gukurwaho. Iyo ni ingingo yafashwe n'inama shikiranganje rirongowe n'umukuru w'igihugu. Ni nyuma y'urwandiko rurerure cane rwerekana amashusho y'intangamarara y'inyubakwa ry'ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura. Urwandiko rukaba rushikiriza uburyo bubiri iyo soko yo kubakwamwo. Ubwa mbere ni ukubaka inyubakwa y'ubudandaji, ingoro y'amakoraniro yajamwo abantu bagera ku bantu ibihumbi bitatu, ihoteli y'ingenzi nini yo ku rugero rw'inyenyeri zitanu. Ubwa kabiri kubakwa inyubako nini cane igabuyemwo gatanu, igorofa nini igeretse incuro 30 harimwo amangazini ibihumbi bitatu n'ingoro y'amakoraniro yo kwakira abantu 1000, ni hoteli y'ingenzi y'inyenyeri zitanu. Inama shikiranganje kandi yasavye ko hotegurwa igicapo cerekana iminara itatu nkazanyenyeri zitatu ziri kwibendera ry'u Burundi kigashikirizwa mu nama shikiranganje mu kiringo c'amezi 3. Ikindi casabwe kandi ni ugusukura ikibanza cahoze mu isoko nkuru ya Bujumbura, kikaba ikibanza igaragara ariko ibirimwo bigahabwa agaciro nkuko bivugwa. Tubibutse ko isoko nkuru ya Bujumbura uyu ugiye kuba umwaka wa 11 iyo soko ituriwe, ikaba yaratuye ku igenekerezo ya 27 umwaka w'ibihumbi 2013. Ibi tukaza kubigaruka ko murano makuru kandi turaza no kugaruka kuco amatohoza yakozwe birabana n'iterwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura aba barabipfungiwemwo ndetse n'ivyashikiriye benshi bakorera muri iri soko kuromba rudasanzwe bagiye baracamwo. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utoje cekanwa nadishikiriza ngo ayikaze mwidonido yano makuru. Ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ashobora gushirwa inyubako igeretse incuro 30. Bishasha mu mugambi wo gusanura isoko nkuru ya Bujumbura rero hari uburyo bubiri bw'ingene isoko yo kubakwamwo. Mu nama shikiranganje yakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bihweje urwandiko rwerekana amashusho y'intangamarara y'inyubakwa ry'ikibanza cahoze mu isoko nkuru ya Bujumbura mu ntumbero yo kwisanura. Kuko bishikirizwa na Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta, urwandiko rushikiriza uburyo bubiri iyo soko yo kubakwamwo. Uburyo bwa mbere nkuko nabagejeje ko nukubakwa inyubakwa amahero y'ubudandaji, ingoro y'amakoraniro yajemwe abantu bagera ku 3000 ni hoteli y'ingenzi nziza cane nini yo ku rugero bitwa inyenyeri zitanu. Uburyo bwa kabiri ni ukubaka inyubakwa nini igabuwemwo gatanu, igorofa nini igeretse incuro 30 harimwo n'amangazini ibihumbi bitatu, harimwo ingoro y'amakoraniro yo kwakira abantu bashika 1000, ihoteli y'ingenzi nziza cane yo ku rugero rw'inyenyeri zitanu. Inyuma rero yo guhanahana ivyumviro, inama shikiranganje yarashimye igikorwa cakozwe. Ubwa mbere ikigira kishikiriza ibi bikurikira: gutegura igicapo cerekana iminara itatu nkazanyenyeri ziri kwibendera ry'u Burundi kigashikirizwa mu nama shikiranganje mu kiringo c'amezi 3. Gusukura ikibanza cahoze mu isoko nkuru ya Bujumbura kikaba ikibanza kigaragara ariko ibirimwo bigahabwa agaciro. Kurondera abahinga n'uburyo kugira ngo ibikorwa vy'intangamarara bikenewe bikorwe maze iyo soko ishobore kubakwa. Twibutse ko kandi iyo soko nkuru ya Bujumbura yahiye iratokombera ku igenekerezo ya 27 umwaka wa 2013. Isoko yari yaruguruwe icese mu mwaka wa 1994 na Perezida Cyprien Ntaryamira. Gushika ubu imyaka 11 irenga kamezi make iraheze ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura n'ubundi ari umusaka. Reka tubigaruke ko nkuko narimeje kubabwira ku igenekerezo ya 27 umwaka wa 2013 abuguruye iradiyo yabo barumvise
umurongozi mukuru w'ishyirahamwe Orcome Gabriel Rufyiri asemera kuri radiyo Bonesha icyo gihe akaba yari karatabariza isoko nkuru ya Bujumbura yasaba abategetsi kunyaruka mu gisagara cya Bujumbura kwirabira ivyo ariko bibera ku isoko nkuru ari nabwo yasavye ko hafatwa ingingo zihuta zo kuzimya no gukingira igisagara cyose yabaza iyo kizimya mwoto iri ako kama rero katumye abantu benshi cyane bashabaduka mu mihingo yose igisagara biruka kuraba biriko biraba ico gihe uwo munsi ntago abantu benshi bazobibagira kuko kirere cyari cyuzuye imyotsi imbeya z'umuriro zariko zirarigita isoko ni mu gihe abarinda baragerageza gusohora ibidandazwa bahambije abasuma naho bakaturira akajisho. Icyo gihe rero ngo umuntu yasohora ivyiwe asubiyeyo kuzana ibindi agasanga ivyo yasohoye bwa mbere vyagiye. Uwo munsi wari uteye ubwoba, wari uteye agahinda, hari abahabura utwabo twose basubira mu busa. Uwo munsi igisagara ca Bujumbura cari gifise ikiduga kimwe co kuzimya umucanwa, kizimya mwoto. Ico kiduga cabikwa mu gipolisi kijeje uruja n'uruza rw'ibarabara PC. Kuva aho cabikwa gushika ku isoko nkuru ya Bujumbura rwari urugendo rudashikana iminota indwi, ariko haraciye hafi amasaha abiri isoko risha kizimyamwoto itarashika. Nimwe ikinyamakuru iwacu canditse ico gihe ko ico kimodoka catevye kuboneka kubera cyariko kivomera amashurwe na gazoni vyumwe muri babajenari b'ibihangange vya CNDD FDD mu Gasekebuye. Bamwe bavuga ko aho hantu ho bari kwa General Arengiyome Bunyoni yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu chef de cabinet civil du président de la République ico gihe. Kizimyamwoto rero yagiye kuboneka vyayangaye, gutyo rero isoko yarahiye iratokombera atagitabara. Ubwo bwari bwinshi ko mucanwa woshobora gutandukira inzu zegera isoko maze n'igisagara ca Bujumbura cyose kigahava gifatwa. Igihugu cy'u Rwanda nico carungitse indege y'akajugujugu yafashije kuzimya kugira ngo umucanwa ntutandukire izindi nyubakwa. Benshi baracibuka indege y'akajugujugu y'u Rwanda yaza irayora amazi muri Tanganyika ija kuyasuka hejuru y'isoko yariko irasha. Aho rero niho umucanwa wagiye kuzima, ariko nta cari gisigaye. Ibara ryaza ryaguye. Mu bisanzwe u Rwanda ngo rwatabaye igisagara kubera n'ibindi bice vya Bujumbura vyari gusha. Ivyo nonekaye ico gihe ni vyinshi cyane. Ibidandazwa biciye imiraridi 68 vyarahononekariye, bakanavuga ko amahera angana ni miliyaridi 7 yahazimanganiriye, hatibagwa ama miliyaridi 20 y'ingurane yahazimanganiriye. Abantu bashika 7,000 bakorera muri iyo soko baratakaje akazi. Abahinga mu vy'ubutunzi bakavuga ko ico gihe ca gatanu cy'ubutunzi bw'u Burundi cahitanywe n'uwo muriro. Ese amatohoza yo yashitse ico gihe yo barashitse kuki? Nkuko vyama bigenda nta matohoza y'ukuri yabayeho kugira ngo barabe ico bacateye itirirwa ry'iyo soko nkuru ya Bujumbura. Aho kwitwararika ibijanye n'uwo muriro wazananye be no kwerekana bakoze amakosa, umurwi ujejwe amatohoza witwaritse kuraba ivy'ubutunzi bw'isoko ingene vyari bitunganijwe. Aha rero niho havuye ipfungwa ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura w'ico gihe Maître Vrari Giswaswa bene abarongozi b'ishiramwe Sojemak ryaraba iyo soko. Uwo murwi wavuze ko umuriro wavuye ku ibateri ryahiye mu kibanza cyo kudandaza nimero 4 cyo kwa Vedaste Gasana cari hagati mu isoko, ariko ntiberekanye uko babimenye. Umurwi waravuze ko itiba rya kizimyamwoto ryo ryatumye umuriro urandagata, ariko abajejwe kizimyamwoto ntibigeze batumwa ko canke ngo bakurikiranwe. General Bunyoni nawe ntiyigeze abazwa ko kizimyamwoto imwe rudende y'igisagara ca Bujumbura ari muhira we kuvomera amashurwe yiwe no kugira neza piscine yiwe. Aho two kwibutsa ayandi masoko menshi cyane yahiye imbere n'inyuma y'isoko nkuru ya Bujumbura, harimwo isoko ya Kamenge aho yashirya mbere, Ngozi inshuro zibiri, Kayanza, Mabanda, Kayogoro, Gitega, Jabe, Mwaro n'izindi nyinshi zose tuzahura ko ngo nuko zasha ku munsi w'Imana. Aho hose nta matoza nyezina yigeze akorwa. Bukeye isoko yarayihiye. Umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu ico gari Edouard Nduwimana yavugiye mu nama ko hari umugambi ukomeye kubaka isoko ya kijambere mall commercial mu kibanza caraye gihiye. Ntigeze havugwa ivyo gusanura isoko, ahubwo havuzwe umugambi bahafitiye wome ngo byari vyitezwe ivyo gusha ku isoko. Munyuma umushikiranganje Edouard Nduwimana yatangaje ko gusha ku isoko nkuru ya Bujumbura wari umugambi w'Imana kugira aho ku isoko nkuru ya kijambere. Imyaka 10 irenga irarumanya ataye kozwe. Aya majambo ya Edouard Nduwimana ntiyaje giturumbaka kuko
ko muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2012 hari ibinyamakuru vyo muri Kenya byari byanditse umugambi wa Moro yari yimirije kubakwa i Bujumbura. Umuntu agasigara yibaza ko leta nyene atari yari ikeneye kwirukana abakora mu isoko nkuru ya Bujumbura kugira ironke ikibanza cyo kubakamwo iyo Moro yari yemereye abo banyamahanga n'ubundi b'abanyakenya. Iri soko rero ryazanye n'ibindi vyinshi harimwo n'igandagurwa ry'umunyapakistani Aliso Muji. Indwi imwe gusa inyuma y'uwo muriro umunyapakistani Aliso Muji yarafashwe mu mangazini yiwe yitwa Tronika yari kuri Avenue de la Mission Bujumbura, yari muhiriwe ahamagagwa ku telefone n'abantu batamenyekanye bavuga ko baje kumuriha. Ahageze rero nibwo yaciye yicwa. Aliso Muji avugwa ko we ari we yoba yarazanye ifu canke se poudre yakoreshejwe mu guturira isoko nkuru ya Bujumbura. Nkuko vyama nta n'amatoza nanone yigeze akorwa kuri iryo gandagurwa. Bamwe mu bagenzi ba Aliso Muji barahamagawe mu iperereza mu ntumbero kumviriza ko hari amabanga yoba yarabasigaranye. Umuryango wiwe wabayeho mu bwoba bwinshi cyane ku buryo utubahutse kuvuga ivyo wari uzi kuri urwo rupfu rw'iwabo. Haravuzwe kandi ko hari abanyezamu bahora bararira isoko nkuru ya Bujumbura nabo baba baragandaga kugira ntibaze bavuge ivyo babonye. Hose n'amatohoza yakozwe. Haravuzwe kandi indi nkuru itangaje yakurikiye yabaye y'urupfu rubabaje rwa Major Jean Bosco Nsabimana batazira Maegos rwabereye i Nairobi muri Kenya. Muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2013 nyuma y'amezi ane gusa isoko ihiye, intwaza ngaho mu iperereza ry'u Burundi yari yahungutse muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2012 tumwe ko na General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza. Imbere yo gupfa Maegos yo baravuze mu ibanga ko ari we yashize ibisasu mu rusenge rw'iyo soko nkuru ya Bujumbura. Ico gihe iperereza ryoba ryarabeshe ko Maegos aje gusanura ivyuma vyatanga amajwi mu isoko. Inyuma gato Maegos yoba yarabwiye abiwe ko yagaburiwe ishana ariko asangira na bamwe muri baba generali. Yagiye muri Kenya yitwa ko arungitswe kwivuza. Hageze yatangaye kubera uwaserukira Burundi muri Kenya Ambassadeur Ezekiel Nibigira yanse kumwakira ngo ntamuzi. Ntivyatevye rero nawe yaguye mu bitaro nyuma y'umunsi umwe gusa avyinjiye. Amasoko yacu akemeza ko yoba yarapfuye anizwe. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yarubatswe kuva mu mwaka w'igihumbi 1992 kuva ku ntwaro ya Perezida Buyoya iza kugururwa na Perezida Cyprien Ntaryamira muri Ruhuhuma umwaka w'igihumbi 1994. Kuri ubu rero akaba hamaze gutangazwa umugambi wafatiwe mu nama nshikiranganje yakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu ko hagiye kuzamurwa izindi nyubakwa zibiri. Harimo inyubakwa nini cyane igabuwemwo gatanu igorofa nini igeretse inshuro 30, harimo amangazini 3000 n'ingoro y'amakoraniro yo kwakira abantu 1000 ni hoteli y'ingenzi y'inyenyeri 5. Hakabaho kandi n'inyubakwa y'amahero y'ubudandaji, ingoro y'amakoraniro yojamwe abantu bagera ku bantu 3000, hoteli y'ingenzi nini yo ku rugero rw'inyenyeri 5 ndetse n'ibindi ibikorwa. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngama gihugu cy'u Burundi hanze y'imiziki cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuza TV Imana bahezagire.